twizera ko naho tutazoba duhari bizobandanya muga kamema bazoza bakavuga ati iri imbere yacu bujya harabaye abantu ya muri kino gihugu cy'u Burundi dufite intara 18 uretse ko bungira zigiye kuba zitanu muga ndavuga ni izi ntara 18 rero jewe ndi haye kuzizunguruka zose ndondera ninde muntu yakoze ikintu tuvuga ngo ni icukurata hamwe uyu muntu naca tubwira rero ukuntu yagitanguye no kuntu yakigezeko cyane ngo ikigano cyitwa ibanga ry'abatunzi no kuri cyo yiganiro ndamaze kugendera vira abantu benshi yo cyane hama ico yiganiro rero kubera ko urumva dukora kuri zimbuga ngo uramenyi bugiye iyo dushinze ama televiziyo aringe ningaho tuba tugize les médias internationaux tutabeshanye ugiye bumeze ko ari umuntu numwe taronka amafaranga barayaronka ntuze ikibazo ahantu kiri gikomeye ni ukuntu bayakoresha burya urabona nk'umuntu agana iterambere afite uburyo akoresha amafaranga ujyaga n'ubukene adakoresha no kumenya ko ibintu bihera hasi urabona turi mu gihugu vuba burya ko kirimo amahirwe menshi kubera ko ikorerwa mu bikeya burya ahantu hari bikeya n'ahari byinshi aho byoroshe gutera imbere ni hari bikeya kubera usanga uri gukora ibintu bidabasaba experience nyinshi jewe nk'ubu ngaha mu Burundi ndi umunyamakuru ariko ari pe kandi aho nje hose keshe sanga banzi ariko noje muri Canada bakaca bampa journalism nyene nayo njobora ushirigi imbere gikorwa runaka kubera ko amafaranga yo ari akurikira igikorwa uyu munsi turiko turavuga ngo ugoruka guhisha nta kazi rufise muri make barindiriye akazi kugira baronka amafaranga ariko akazi nawe karindiriye abo bajene kugira akazi n'amafaranga muri kumuraba murabona neza kunyamakuru nk'ivyo mufatiye kuri gwanyu birafise ingaruka nziza kugira ngo noneho ca gihugu muri rusange gishike kuri iyo mbona kazoza gifise ariko mutubwira amazina tumenye mbega amazina mutumire ninde umutumire no bita homme de changement homme de changement ni izina ryamenyekanye gose kuva 2017 nari hawo n'umuyobozi w'ishuri aho niga muri secondaire bitewe n'ivyo neko nakorera byariko birahindura ugwaruka cyane izina rero homme de changement abarambatije vraiment gushika n'ubu beshi n'iryo bazi mugabo rero ndafise iryo nahawe n'abavyeyi ni Olivier Ndayisenga iryo rero ngira ngo umuntu asigaye impamagara ni umuvyeyi yamvyaye wenyene ni warizi ego ni warizi wenyene kabisa abandi urumva ubu ntajyo bazi bo oya rizwi yo mugiye mu bintu administrative byo mu tugiye mu madokima rica rigaragara ubundi ni homme de changement ry'abantu bazi ego homme de changement no munsi akaba ari washinze ikinyamakuru AGACIRO MEDIA eko kikaba gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi hanini mu gisata cy'iby'ubutunzi ego murakoze umutumire mwamwumvise avuga ati izina ryiwe ni Ndayisenga Olivier ariko kandi ngo azwi cyane ku izina rya homme de changement mbere cyane kwinda gahingure gute mu Kirundi ni just umuntu haranira impinduka umuntu haranira impinduka ubwo rero washize kuri PJ Classic FM washize kuri 97 n'ibice bitatu wamaze kumva umutumire yitwa Olivier Ndayisenga ariko ngo azwi cyane nka homme de changement umuntu w'impinduka umuntu aharanira impinduka urumva neza yuko umutumire adasanzwe urabyumva neza mbega izo mpinduka iryo zina ryaje gute byagenze gute tuza guhera ngaho nyene barabise homme de changement muvuga muti ryavuye hariya muri école secondaire aho niga ndagiswe n'umuyobozi nibihe bikogwa iryo zina ryafatiye ko kugendera itsimbatare kugira n'uno musi akabita iryo zina okay ubwa mbere niga mu 11 hama ico genda ubone ko ndakora ibintu ngira ngo vyarutuko ngana bon misubi inyuma gato je nakuze ndi umwana atazi papa baje bifa abayita abamfa do perengoni mu mazina y'ikirundi ho mbere usanga keshi bisa nk'ibiteye isoni kubigira ku mugaragaro shushu kinyenda ego hama rero ico gihe je nagize guheba ishuri imyaka irenga 5 ngira kugaruka 6e primaire imyaka 21 primaire ego ndaka 21 je girene n'ingarukanywe n'intumbero zibiri ko urabona iyo umwana kesha kuri iwabo siritu nk'aba baruguru babandi babaho kubera itongo umwana w'umuhungu yatazise kesha bahinarume abaonke bavuga ati uwo mwana naguma ngaha tuzohaba dusangira itongo kandi atavuka ngaha azohava gabura muri twebwe ubwo tuzoja tuvukana ni yaguma ngaha niko usanga bimeze ico kibazo rero natanga kibona hakiri kare turavuga nti nyabuna nkwiye gusubira ku ishuri kubwiza intumbero zibiri icambere nzokwige mbeshweho n'umutwe
kandi ivyo nubona nabishitseko ica kabiri nzokuyige créer ishira hamwe ni je muri je niyumvira organisation nationale donc cyangwa locale mugabo riharanira uburenganzira bw'abana badafite aho biti wabo iryo naciye ntangura ndabitangura ngeze mu mwaka wa 11 hari ngahi Bujumbura ariko je nakuriye Muramvya niho mvuka ndi mu 11 rero nigeze guca kuri Facebook imwe abantu mu byumve nandika mvuga ko mfite iryo shirahamwe kandi giye kumenya ari mu mutwe niko ntigeri bwabeho hamashaba nakuze ngerageza icongereza navyanditse mu congereza nzamo n'umuntu anyandikiye sanga na mugandakazi aba mu Buholande ico gihe nibuka ko yandukiye mahera ndibuka neza aneho muganda ndatoye kuri Western Union yarashika wisamire ndabati kwizina y'Imana Imana ishimwe ndaroza intango niga mu 11 ca nje mu Buterere ndabaye kumuta kuri ico gihe c'était 2016 kucyo mu mpera haje amashuri karatanga yego mu mpera amashuri karatangura nako umwaka uri kurahera hama tuca ndegera abajijwe abalongoye quartier n'umukuru wa bitatu twita basangwa butaka bamfasha kurondera rero abana bavutse nkuko mu Buterere cyane gutanga yifashanyo y'ibikoresho by'amashuri kuri abo bana ni no kwita ko bari batoye banje hama mukabo ndiyumvira nti ibintu rero kugira bize bikoreke neza bigere kure cyaciyumviro nayifise mu mutwe kize kibeho ndakeneye kuronka abandi bantu bavutse nkanje bakuze babandi bashira ko bafise nkaho bamaze kwigeza bukebuke basi babandi doke boce baza kumfasha bamwe bagufasha gushira mu ngiro ico cyumviro cawe no kuza kuzamura batoye babo bon ico kija niba bati kugira ibinda bigereko ni ngombwa mpamagara itangazamakuru cyane hamagara amantuze ya RTNB ndahamagara ndiragakura n'abanditsi bamwe bakeza nete bari bamaze kubaho ebana ico gihe rero umuyobozi w'ishuri arabikurikira mu makuru yamara kuvuga ati kayaga nkuko mengo je kijya ku ishuri wanje aje ku ishuri niho cyambye ati we cuza hano ati ndashaka kumenya hano hora mu biro vyiwe urinde kuri niyo shuri ryanje turaganira ndamubwira undi nicatumye nza ku ishuri nkuze kuko nobwira ko kuva 2012 naje 2020 kuva 2012 narinze meza ishuri secondaire atamuntu twigana tunganya imyaka birumvikana yego muga ico gihe yabonye ivyo ndiko ndakora umwana afise ukurinda nkuko niho cyengita iryo zina homme de changement nukuri naciye numvuga ngo naciye ngira mbumustari wo kwishuri kuko nabigisha bose baca bahamagara iryo n'abanyeshuri bose Olivier Richard nk'igibagiwe birumvikana neza uri kurakurikira iganira imbono yawe umutumire wamwumvise ni Olivier Ndayisenga azwi ku izina rya Homme de Changement afise kinyamakuru bita Agaciro Media gikorera kuri YouTube birumvikana neza wumve neza yuko ari umutumire turi kumwe avuga ati je nasubiye ku ishuri naheze imyaka 5 sura muri primaire mu gatatu fise imyaka 21 murumva neza ko ico kintu kidasanzwe burya gusura ku ishuri fise imyaka 21 mu gatandatu mwumve neza yuko kiba ari kintu si ikintu coroshe ubundi ababiyo myaka usanga ariko baraheza kaminuza abanyarukije neza usanga ariko baraheza kaminuza birumvikana neza yuko Olivier yari afise inguvu muri we zimutuma asura ku ishuri kandi yazivuze avuga ati nanavutse ntagira umuvyeyi papa ntawenzi ariko urumva ko biri mu vyatumye agira izo nguvu rero wewe uri kudutega amatwi urashobora kutwakura kuri 37 31 ubusabune ushobora kufise ikibazo baza Olivier canke ushobora kufise intererano umutumire bamaze kumwumva ivyo uri kuravyumva akomeza atuyagira hanyuma muraheza muraronka kumbure abo mufashanya muri ico gihugu waco kurera batonye Imana nkuko babivuze hanyuma igihugu kiraja mu ngiro kirava kirakomera biragenda gute bo uyu munsi ni shirahamwe riri agreye kandi rikora ku rwego rw'igihugu mu ntara zose reserukiwe mugabo gatoya urabizi nyene bitewe na background yawe yego nk'ubuje mu ndongozi z'iryo shirahamwe no kuba munsi ndimo yego ubu yari afise abandi bantu tuvuga ko bari bakuru bacu bo ico gicapo kikiza muri jewe narimba ati uramutse ugize ibintu bikubakiye ko keshi niyo upfuye cange urabona ubuzima uwo muntu sinzi ko afise ikibazo aro PJ aro oui
hagarara neza uhagarara ahantu hatari ugwamo numva umengo uri muri bisi canke handi hantu hagarara ameze neza ibirere bimeze neza wakuri nimba ari kibazo ufise muturi bamwumvise ni Olivier ariko atwiganira atamishyira muri bandanya riduga eko je ko nimvira nti ugishira hamwe yamutse ryubakiye ku muntu yapfuye canke akagira izindi sanganye z'ubuzima nakeza kugira ingora bije rifatwa donc je nashaka kubaka ishira hamwe rimeze nko gwa za Save the Children za Croix Rouge ibintu bitubakiye ku muntu wubaka systeme musanzu rero nubu niko yubatse twizera ko naho tutazoba duhari bizobandanya muga kamema bazoza akavuga ati iri imbere yacu bujya harabaye abantu birumvikana neza cyane ati bujya kubaka systeme bikoguka ukavyubaka hanyuma abandi bakabishikira bakwananya babikora ati nivyo tikubakira ikintu ku muntu niryo kosa kuri atakihari batabimeze neza urumva ko ibintu navyo bishobora guca bigenda nabi iyo nyine kubishira hatakihari ni Olivier avuga ati iryo shira muri rero rirahari narishize mu bindi minwe ya mu minwe y'abandi bantu birumvikana neza cyane ariko mufise ikinyamakuru gikorera ku rubuga ngurukanabumenyi Agaciro Media ariko navyo murabitangura gute icyumviro kivaye kugira muvuge mutugoma dushingo mashireho kinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi vyaje gute kugira ngo yumvire icyumviro naco ca Agaciro Media ugishiyumviro no kuri kwa Mungu ari ukuntu ibintu bigenda rufatangana naco nyene burya gikomoka aho nyene icya mbere nuko ico gihe maze gukora ico kiganiro sinzi umuntu barugikiye ama audio bafashe ku radio baramurukira ari Canada nawe yari yaravutse nkuko wewe na mama wewe nawe yarazi John Jason nizi papa gusa muga mama naida muzi nanje natanga uko je natanga kumvira nacinda kumva mwijwi bimuyinga bagiye koresha umuntu adima amavoka okay voilà urayiro kubibona narabiga ntuze nayibonye nuko ndazunguruka igihugu cose mugabo rero uyu muntu ari muri Canada nawe yarafise chaîne ikorera kuri zimbuga ngurukana bumenyi nibuka buryo niwe yanyijije mu itangazamakuru ntabizi kuko ico gihe cyavuga ati aha ndarozo twavutse kumwe sasa rero ndakurunkire iPhone yacha nongira iPhone 2016 wamuntu ndi mu Barundi bake batamwe gutunga iPhone nuko nataje nayi nayiguze gusa urumva imigisha yagumyiza ikurikirana ugasanga iguha yindi ntamba imana yugure nta ugara bo ico gihe rero adukira iPhone acha ndukira n'utu micro burya journalisme yahereye kubera ko yaciye ambwira ati aha fata rero tuze turahintahe abavuze nkatwe batangure biyugurure mperaho sasa cyasanga rero ngira ngo ndasero kansi nyinshi ndavuga pe donc bica biheraho ndasanga wamugani ngo ngenda ndawinjiramo mugabo hagira igihe kimwe ndaronka nakazi rero kindi kinyamakuru aho byakora ibintu mu buryo buri seriyeho bo ico gihe niho natanguye kurota rero indoto umunsi umwe mbona ibinyamakuru byari mu Burundi byose byasa nk'ibikora mu nzira imwe ibyo ariko biravuga kuri ibi kuri ari hafi ya byose byakora imyidagaduro ndavuga ati none abatari muri ibyo bisata by'imyidagaduro nabazovugira hama nkaraba abandi ibitari mu myidagaduro biri muri politike cyane mugabo ndavuga none ko abantu bose batari ngaho donc reka rero ndabe ikintu kiraje ishinga Abarundi abari cyo nkora cyasanga ico gihe byari n'ibintu bibiri ni icambere n'amafaranga do kurondera ubuzima wari wese yamarota atera imbere gusumba ahari icya kabiri ikintu kijanye n'ubujya n'inkundo donc inkundo c'est-à-dire mani ko mvuga mu bantu w'abantu babiri ariko ico naco nyene iyo kibuze burya dufate nk'abantu mu rugo baraye barakerega arumva nta n'iterambere ntirishoboka ntibikunda iyo ugiye kuri tele usanga utari kurakora neza bo ico gihe ndimvira ukuntu bikora ari bibiri ariko biza kurangira ico cy'ivy'inkondo ndabiretse ko nawe kubona abandi babikora ndavuga nti no reka rero nkori ibi bintu ishambere mu Burundi urabona ari abantu benshi bacitse intege bakabona ko mengo guterera imbere mu Burundi ntibishoboka nico ituma ubona umuntu afata akagurisha byose kugira ngo nk'itike ryo kujiburayi mugabo ugasanga iryo tike ryonyene uri mu time munini wo kuba ngaha jesha nimani okay abantu rero bariko bacika intege kubera iki kubera ko hari yabumviriza amatemonyage hari ari mu ndimi z'ibifaransa n'ibicongereza kuba bari banyaburayi n'abanyamerika baravuga pe abantu batimbere ntibatinye kudushingira intahe zo kuntu babigenje nico bituma tuzi ba Bill Gates n'abandi
mugani ntituza abagwiza tunga bo ngahi wacu ko bimeze je navuga nti okay ntidukunda kumenya intahe zabo ahubwo ntibanazishinga ntituzimenya twumva izindi z'ahandi tukumva ari ako byashobotse tuti wose imbere hariya nico gituma baje benshi bajaye cyane man okay muri kino gihugu cy'u Burundi dufite intara 18 uretse ko bungira zigiye kuba zitanu mugabo ndavuga ni izi ntara 18 rero jewe ndihaye kuzizunguruka zose ndondera ninde muntu yakoze ikintu tuvuga ngo ni icukurata hamwe uyu muntu naca tubwira rero ukuntu yagitanguye no kuntu yagigezeko cyane ikiganiro cyitwa ibanga ry'abatunzi no kuri icyo kiganiro ndamaze kugendera vira abantu benshi cyane hama icyo kiganiro rero kubera ko urumva dukora kuri zimbuga ngo uramenye burya iyo dushinze ama televiziyo aringe ni nkaho tuba tugize les médias internationaux kubera ko bikurikirana ari mu Burundi gusa ntari mu Burundi yego byaratumye cyambere la diaspora ndayugura amaso babona bwabo n'ibintu byinshi cyane byo gushiramo imitahe mu Burundi bakaca bazana imitahe icya kabiri hariho urugwaruka rwishira uringahe Burundi benshi bace batangwa kwiyumvira kumbe ngaha birashoboka bafatiye kuri ziya ntahe nyene okay benshi bace batangura kwiyungunganya kuko tutabeshanye ugiye bumeze ko ari umuntu n'umwe ataronka amafaranga barayaronka ntuze ikibazo ahantu kiri gikomeye ni ukuntu bayakoresha burya urabona nk'umuntu agana iterambere afite uburyo akoreshamo amafaranga ujyaga n'ubukene adakoresha kuko nk'uno munsi nyimba turi 2024 hari umuntu ari kararonka amahera makeya kusumba jewe yondo aho ninjiza inyuma y'imyaka 5 gusanga yo nankoresha akagira umukozi wiwe bivuze ko hari ibanga yakoresha canke les stratégies zo kumenya kuvyaza ifaranga irindi bisigura ko umuntu agomba gutunga ari ibanga akoresha umwe wawe nawe atarondera itunga atavyaharura atari koresha nico gituma ushira gusanga umuntu akorera miliyoni ntatunge ukora desi ibihumbi 200 agatunga bien sûr naho rero kandi ico gigandi ibanga ry'abatunzi no babwira ko ndiko ndandika n'igitabu cyitwa ibanga ry'abatunzi nyene tuzogiragiza tugishire ku munene no mu zindi ndimi mugabo tuyipfuza ko byofasha abarundi kuri ico nyene nibaza ko watuganiriye byinshi bamaze kuvyumva bumvise ati homme de changement ninde mbega rikarakora iki murumva ko watubwiye ati ndiko ndazunguruka novuga igihugu cose nganiriza kumbura bamaze kugeraho bageze kugira ngo bashobore kuduha ico twe kwita nk'intahe batubwira ati mbega bo bariko bakora gute bakoze gute kuri ico nyene hari umuntu ashobora kumva ati ibanga ry'abatunzi akavuga ati mbega nanje kumbure niba hari aho ngeze mbega hari aho ngomba gukora kugira ngo kumbure niba ari iryo banga hari uburyo ngomba kurimenya canke nuko umbwira aje gukurikirana ivyo biganiro kumurogira menya canke hariho gato ushobora kumubwira ati burya ikintu nasanze abatunzi baturusha canke abantu bateye imbere hari banga bakoresheje nirino bo sinoje ngo ndabihere ko byose ndabivuge ico novuga gisa nk'urupfunguruzo ni no kumenya ko ibintu bihera hasi rona turi mu gihugu vraiment novuga burya ko kirimo amahiwe menshi kubera ko ikorerwa mu bikeya burya hano hari bikeya na hari byinshi aho byoroshe gutera imbere ni hari bikeya kubera usanga uri gukora ibintu bidabasaba experience nyinshi jewe nk'ubu ngaha mu Burundi ndi umunyamakuru ariko ari pe kandi aho nje hose keshe sanga banzi ariko noje muri Canada bakaca bampa journalisme nyene nayo njobora ibigoye nanjobora kubera ko batembere birenze yego donc bikogwa ku rugero ruri hejuru cyane hama no kwiga kumenya ko duhera hasi ibintu bigakura hari inaje nyinshi nagendagira nkubo ari mworozi ngaha w'inka igihanga afise inka 17 zose avuga ati genda kama marite nashikijana ku munsi mugabo zose izo nka zose zihera mu magazi w'intama nagabiyo na papa mu magazi w'intama yego ubwo benshi bavuga bati kugira utunguhera ku nka y'imiliyoni nka 2 oya urabona nk'ubunye dufate ari ukuntu je mbo ari bikigano nene narakire mu gasinya nayikoresha cyakoresha ubundi mu wodukorana naye kazi atumva ko afise aro PJ aro meze neza ko twameze neza namwe sawa twebwe turahatumeze neza kuri PJ mutumire wamwumvise yego namufije umutumire uri yambo cyane mugenzi mumeze no kuri turashima namwe hama mbandanye ikibazo nagomba ahubwo kubakeza bazanye n'umugambi mwiza bazanye ntibashishikare bakomeze izina imbere yego hama kandi hari ugaruka rwinshi usanga nyine rutabona nyine bimeze iyo bijya hari n'icyo mwamubategurira nabo kugira ngo mubafashe
ego muba mukoze cyane. araza kuba nimba ari jambo afise kugwaruka araza kurivuga araza kugira ico ababwiye birumvikana neza no mu kunzi w'ikiganiro ko avuga ati no kubatera intege muri ko mukora ibintu vyiza ariko nawe ngira no gwaruka akavuga ati mbega ko hari ugwaruka usanga batabona neza imbere mbega imeze gute atari jambo muza kubabwira muraza kubabwira ko kajambo birumvikana neza reka yireko canke mugireko icambere burya no kumenya ushaka iki kuko urashaka kubaho wumva ushaka amahera amafaranga nta numwe atashaka muga uyashaka azananye muri iyi nzira hamaje muri iyo nzira rero wumva yakeneyemo kubera urabona nk'ubu iyo utazi ico ushaka igihe cyose ukomeza kwiruka ku mafaranga nukuri kwa muntu nta muntu umwe yiruka ku mafaranga apfa yarose kubera ko uyu munsi urayumva ari mu gishoferi muri ivyo kunyoba ugacivuga utaya niyo ejo azumva ari mu budandaje acajayo ejo azumva ari mu burimyi acajayo uyu muntu ni ntamfata kandi ako kantu burya ico kintu gifata abantu benshi Jesse donc umuntu rero ashaka gufata amafaranga urabona ni nk'abyo nk'ubu bavuga ngo hamwe ushaka gufata isazi rondera ikintu kinuka zigikurikire ushaka gufata ubusurira zana gasukari bivuze ko ushirigi imbere gikorwa runaka kubera ko amafaranga yo ari akurikira igikorwa uyu munsi turiko turavuga ngo ugaruka guhisha nta kazi rufise muri make barindira akazi kugira baronka amafaranga ariko akazi nawe karindira abo bajene kugira akazi n'amafaranga sinzi ko kumva ndavyo cyane gose akazi karindira kugwaruka kugira akazi n'amafaranga nabo bajene barindira akazi nitwe tugakireya yego hama nanigize ko mariko muravuga kuri ikintu c'uburyo aho ibintu bitangurira aho ibintu bitangurira abantu biyumvira ngo bahera ku bintu bikomeye bakiyumvira guhera ahantu hejuru cyane uyu munsi muri AGACIRO MEDIA twe dukora turi mu munini mugabo nogira ko iciyumviro je cavutse mfise igikoresho iki telefone igaragara kandi nahereye aho nyene nisunze yari ijambo riri muri Bibiliya je mu Kristo Imana ibaza Musa Jangi Moses, what you have in your hand? Nigikufize mu maboko. Yarafise igikoni cyonyene. Mfise iki. Koresha ico nyene rero utabara ubwoko bwawe. Okay. Nanje ndibaza ni home dijanje mama Imana yombaza. Uvise iki mu biganza? Ufise telefone. Iyo nyene. Koresha iyo nyene nzohezagiriye. Kubera ko nazanze sinzi ko mubibona. Nivyo wo kwemera Imana cyane ntuyemere. Ariko bigaragaza ko hahezagiwe igikorwa. Nta muntu umwe afise iki naye numwe dafise uyaze icipfuzo mugabo none wavuze imbere y'Imana ngo Mana ndafise icipfuzo iki gihezagire no Imana yaraduhaye astuce yo gukorerako ni kora ucumbira ndaguhezagira ico nyene uri kurakora ni nk'ubu sinkubura no vuga ngo cyane afise umugambi wo gukira bank nangire nafise umugambi uko no kira umupira abantu basanga bafise imigambi mu mutwe barayifise ahubwo bwira Imana ati Mana wani kinyene mfashe mpezagirire iki naho ubwo ako kantu karakomeye gose karakomeye gose murumva yuko ni Olivier yitwa homme de changement avuga ati niryo zina abantu banzi ko urumva ko ari umuntu aharanira impinduka niwe turi kumwe muri no munsi mu kiganiro imbono yawe bavyumvikana neza aro PJ aro vuga neza duza kajwi umeze neza yego twe tumeze neza umutumire wamwumvise umeze neza yego tumeze neza urinde utwakuriye urinde utwakuriye he turiko turumvikana neza ariko muri ko muratubara yuko cyane muzu mwagerageje kuzunguruka igihugu cose muzunguka intara zitandukanye kugira ngo mushikire babantu bari kwarondera iterambere mu basangi ku kivi aho bariko barakorera muri ko muratembera muri rusangi muducira ku mayange mu minota mike ya cyangwa masegonde mwamubona gute ubu muri ko muraraba mwebwe mwagiranye ibiganiro mwasanze ku kivi harakaja mu novuga uti je ndabona hari intambwe mbona two kwishimira bo ivyo kwishimira ni byinshi kandi birahari mugabo urabona jewe njya gutangura ico kinyamakuru nariyumvire nivyo tuje kumutiva abantu mugabo sinzi mbande ndakwereka igituma nzunguruka igihugu ico nashingiyeko musanzwe biragoye ko wiyumvira irindi terambere mu gihe munda ushonje mugabo mu gihe wobanza ugakora igishoboka cyose ukabanza ukihaza nukuri cyo wimvira irindi nk'ubu nk'akarorero woje ngaho mwibara ukabaza ujya muntu ariko arasabiriza ugasanga shonje hamaze ndagukorera iki ikintu cyambira kugira munda icubanza gushira munda mugabo hamwe wo muhaza uje umubaza ndagukorera iki abaza kubwira ikindi kitari acazi ikindi cyumvira rero ndavuga ni aba barundi bacu tumaze imyaka n'iyindi turima naje umuvyeyi wanje mama nari mugabo biragaragara nta kigega gihari cibifungu nta gihari donc ndavuga ni aba bantu rero
benshi ko barima ntibimbure ari akabazo reka tugendere bajya ujye usanga yimura amatoni menshi cyane adushingira ntaho urabigenza gute wewe naho rero naciye mbwa ni okay je nka sebutani purusa nzogira uburimyi nico gituma ryari ubona ngo wambonye hariya harimo amavoka mu misozi imbere ya kurigi yego hama igihugu mbaje mbona ni kininiya nkuko mva natangwe gira critique mvuga ni be ibinyamakuru hafi ya byose mbega bikora mu myidagaduro gusa cyangwa ibini biri muri politique reka jenje ahantu aje kwatira abantu mugaca niba ni okay la majorité biri Bujumbura ariko Burundi buragutse donc naho je naciye mpera rero turazunguruka igihugu cose kandi no kuri ndakubwiye ko mpora mu igihugu urora na se barundi herwa nawe nyene ukizunguruka araba imiyambi iri kuri tere wewe hanini imbere yashingiye kuyugwaruka gusa mbwa hariyo n'imiyambi minini itari yugwaruka gusa hari akantu gahora kambabaza kamwe nabwiye ko mfite kiganiro citwa ibanga ry'abatunzi aho tugenda byukura babishoboye bagize réussite niko tungira tubivuga ikintu gihora kimbabaza nta kintu kiri rentable kinini cyane kigaragara cyo gwaruka gihari ndashaka gusangaho microfinance ndandazwa zindi na bank nukuri atari abantu bakuze yego muri kintu gitangaje abakenyezi umengo babafata nk'ugwaruka ni benshi mugabo umengo nta pouvoir bafite ku butunzi nukuri kwa Mungu ugwaruka aho bari hose biyumve niyo basigaye inyuma bonyene ndahero bagendera ishiramwe y'abakenyezi babadandaza donc association des familles d'affaires nukuri kwa Mungu harimo ama milliardaires ayo ma microfinance cyo tuvuga hari menshi mugabo nugwaruka rungahe gwashinze nago donc twiyumvire rero nimba abakenyezi barabishoboye urugwaruka ruvuga ngo je ndafise ubwenge ndafise umwanya ndafise ingufu biriko birakora iki biriko bivyara iki mu gihugu donc nitwitabare hama nitwaza kwitabara dusanga dutabaye n'igihugu birumvikana neza ati ugwaruka usanga gwarasigaye inyuma usanga atakintu ati uje gusanga abadamu aribo bari heshi atari kugwaruka ku mashuri rufise ubwenge n'inguvu ivyumvire bigera kure ati nyabona ruje ku kivi hanyuma kuko nigo gwasigaye inyuma birumvikana neza rero mukomeza kumviriza kwine kiganiro imono yawe birumvikana neza ko turi kumwe na Olivier asanzwe yitwa Homme du Changement nigo zina bamuzi kurumva yo kora kazina kubuhizi kandi kaba kameze neza birumvikana gose muri ko muraraba cyane mwebwe nk'AGACIRO MEDIA mu gisata mukoreramwo cyane cyo kugendera ababishoboye bari ku kivi kugira ngo bishore kubera intege bishore gutera intege abana bagifisa amakenga bagifise ivyumvira bavuga ati mbega John bishobora nibaza ko rero umuntu mbere kugira ngo mugire iyo motivation abandi babone ati kari ko byashobotse mbega nanje sinoshoboka murabona neza yuko ikibazo canje murabona ko ku mbuga ngurukana bumenyi nk'ikinyamakuru canyu byo bifise uruhara uruhe cyane uri kuraba mu monoka zoza igihugu na cyane y'umwaka 2040 igihugu cifashe umwaka 2030 igihugu giteye imbere nk'ibindi vyose muri kumuraba murabona neza ku binyamakuru nk'ibyo mufatiye kuri gwanyu birafise ingaruka nziza kugira ngo noneho ca gihugu muri rusange gishike kuri iyo mbona kazoza gifise cyane gose ahubwo je hanigiye muri nibaza nti ujya uravye pouvoir ibinyamakuru leta burya nayo nyene yiri kwikuranya bakabigisha nigiki tugira tumubilizemo abantu nivyo kimwe cyose kirafise ivyo kiriko kirakora kandi kirafise amahangiro cishize imbere mugabo arakwiye byukuri kuba novuga nk'ihuriro rihuza ibinyamakuru ibinyamakuru moderne cyangwa classique novuga ama radio n'aje ama televiziyo ari kuko novuga gute dushikanijwe ahantu hatandukanye no kuri koze hamwe twese twomobiliza byoshoboka rero nk'imbona kazoza ya 2020 2040 nivyo kuri burya hari ibibazo byinshi abantu donc hariho ndakivuye gute basha mu kirundi hari ibintu byinshi abantu babyumva ko nk'ivyiyumviro mugabo badafite umuco utomoye kubwanje nunasaba ahubwo intwaro ko bazanye umbono nibayisangiza abantu ibinyamakuru biri ngaha urumose sinzi mvuze kuri domaine twe dukoreramo y'ibinyamakuru bikorera ari ARST yarasohoye ntuze ya statistique yerekana ko mu Burundi dufite imiliyoni 4 zikoresha internet donc imiliyoni 4 z'abarundi rero abantu gasanga hariho ubumenyi runaka bakenye kandi hari aho ubwo bumenyi buri
n'ubumengo hari akantu gatoya ko gusamara ubwo kari kokosogwa uno munsi urabona hariho n'izintuze ya intelligence artificielle usanga ajya ma GPT niba GPT ivyo ukoresha nk'amarobo gasangira buri kirakora ikintu ukayibaza ikintu kakwishura ukayitumika kwigakora iyo rero bijyanye iyo habandanya hashigwa kuri internet ibintu bidahejiteye ku Burundi n'ama recherche yose bazogira haba muri Google canke ahandi izo sura nizo zizogaruka ndibuka nagize kuba mu misi yeze ndi muri kaminuza niga ku murenge waraje RPG Halo meze neza Ego urinde twakuriye he urinde uduhamagaye urihe ndi Krema kuri sisi Krema kuri sisi ufise ikibazo mutumire wamwumvise nashaka kuca kiganiro kwari kuko ndumbakira byose naje kwari nakuze ndipfuvye kwari nakuze ndipfuvye atabavyeyi mbona uwo wariko dukiganiro atubandanyije twumva kiryoshe agica atereye kweri ariko araterera uko uramwumva hari ikibazo umubaza nyene cihari uvuga uti ndafise ikibazo wamwumvise ariko aratwiganira ugumane natwe birumvikana neza ko ariko aratuyagira ati hari kimwe muri kaminuza ego muri kaminuza je nize mu gisata cy'icongereza cyitwa entrepreneurship cyangwa l'entrepreneuriat ivyo nivyo nagiye kwiga kuko nivyo nivyo vyari biri muri mwebwe umwigisha yatwigisha rero mu Kenya atubwira ati igihe naronka akazi numva ko ndose akazi mu Burundi nacenja kuri Google mbanze ndabico gihugu ngiye mu gihugu kimeze gute nukuri kwa mpungu narabuze ibikivuga nabuze ibintu bimbwira Burundi bw'uno munsi ati ivyo nahasanze byinshi nibivuga Burundi bwa kahise intambara bwaciyemo za 2015 narakime nasanze kibaheje iteka mugasha acha tubaza ati none abanyeshuri muri mwebwe hari numwe atazi kwandika nta numwe hari numwe atazi kuvuga nta numwe none kuki muri iki gihugu cyanyu gicafure gutyo urumva birateye isoni naco gituma burya nimba no muri visite tutaronka abaturiste benshi hari nigiye bikomoka kuko dukoresha internet nabi abantu bararondera Burundi bakabura ibibuvuga donc urani imyidagaduro irahabwa umwanya munini twe mu Burundi imyidagaduro cyane cyane ubona ko n'ibinyama n'abantu bakorera kuri internet keshi baje mu myidagaduro dukwiye ahubwo no kwibaza igituma bajayo hagiye banka ibitera stress kubera ko usanga ari kwanka umuruho yantepeneri aruhisha ariko nibaze yuko umwese hamwe yo kigira nk'iciwe kone nibaza ko urafise ama Facebook oresha urafise ama Instagram ayo niwo nakanogo mwibara barakoze kwikuye guca ufotora ngushireho donc ni nkuvuga ikibasha twembwe muri AGACIRO MEDIA twihaye slogan ivuga ngo nous sommes une force pour le bien turi nguvu z'ivyiza rero kuba izo nguvu z'ivyiza suko tuvuze kuri wacu batagira ibibi kandi dushobora kukwemera kuba inguvu z'ibibi none nk'ubu nk'akarorero urafite abavyeyi barayibara mama na papa barayibara mu cyumba bavyumvise none ucuja hariya kwibara utegera abantu ngo papa na mama ureka ndababire vyo mwaraye mutamenye barayibara kubitana ingumu ivyo ntushobora kuvyuka ko bimeze nabi cyane uko biri kose iwanyu ni wanyu ugomba gukora igishoboka cyose agira iteka nibaze yuko ico kintu uvuze ari ingirakamaro ariko kandi hari abantu dufatiye kuri ico nyene waravuze ati tugomba ko niba ari uri hanze y'igihugu yifuza kumenya Burundi ati mbega bumeze gute ashobora kumenya mugo hari abantu kugeza umwanya kumbure basanzwe bakorera muri ivyo nyene bashobora kuba bidoga bakavuga ati kumbure abasanzwe barongoye hari aho batemera yuko bashobora gufata kumbure bakavuga ati ayo masanamu kumbure aho hantu hari heza hategezwe kwerekanwa kugira ngo nuri hanze ashobora kuvuga ati bigi gihugu gisa neza kimeze neza mu akavuga yuko kumbure batabemerera kuja gufata ayo masanamu yaho hantu hameze neza mbega kuri mwebwe maza ko niko bimeze canke ho kugwiki kugira ngo abipfuze mu masanamu bishobore kuborohera ahubwo uranambaza ko nari ndazunguruka igihugu ivyo biranshiki cyane gose nk'ubu nibuka ko naje ari ibisata munanjamo cyane no bangu ni ibisata vyegera intwaro gose ibisata tuvuga ngo ni vya leta kenshi na kenshi ugasanga ndabona ko izo sanamu zo kwatira abaturiste mwaje bambye ati no
ugomba kuzana ikete ry'umushikanganje ashaka kwibaza kugira je nkore video bikwemera gufata ikiganiro ko vyo kuriko birafata iyo processes yose nzoja kuraba ministre sange si hari nze ngaruke mpita muri ivyo bintu kubiheba donc abajijwe intwaro no kuraba bakatworohereza kandi ni nabo nyene barakwiye kwidentify bakamenya ni bande bariko bakora neza ahubwo bagiye bakwiye kudutira ahubwo intege tudukwiye gutegwa intege bakeze bakatworohereza hama tugakora ibihishe iteka igihugu kandi birahari byinshi birumvikana neza cyane rero ikiganiro gisigaje iminota gira kuri 7 turi kumwe n'umutumire Olivier Ndayisenga akaba asanzwe afise ikinyamakuru kuri ku mbuga nkoranyambaga bumenyi cyitwa AGACIRO MEDIA asanzwe yitwa Homme du Changement kubera ko ari umuntu wumva neza ko aharanira impinduka kandi yabitanguye hakiri kare hanyuma arabijamwe nyine urumva ko yabizanyemwo ingufu zidasanzwe yatubariye kahise bimwe twumvise ko ari ibintu bitera intege cyane ku muntu wari wese nawo uvuga uti je navuke umuryango utameze neza canke navutse ntafise abavyeyi canke navutse mfise ikindi kibazo wumve neza yuko inkuru ya Olivier ubuzima bwiwe nawe ushobora gutera intege ugashika kubikomeye narijya mona neza ko tumeganira imbono yawe abavuga ati imbere ni heza ufatiye ko ushobora kuraba ukuntu ushobora gukora hama ugashibika ko imbere ukanaziganya ukamenya ukuntu ushobora kubika amafaranga narijya kuri ikiganiro bita ibanga ry'abatunzi urumva ko ari ikintu kiba gikomeye cyane ariko muri kumatubira ko muzunguruka igihugu cose kandi nivyo jiwe murambona no kuyunguruza ibujumbura biba bigoye ariko numvise ko umuntu aja mu Ruyigi akaja Makamba akaja mu Cibitoke ca Rugombo hariya mu Kirundo je ndumva ari ibintu bidasanzwe burya nakahe gatege burya nirihe bangamwe mukoresha ni nzi ntambamye cyane mugira ko numva ari ikintu kidasanzwe izo nguvu mwebwe iyo motivation iyo ivahe iyo motivation iva muri twebwe ko turafite icyo twishize imbere gukora nukuri ntababeshe hari aho ratategura gushika kuko ndashaka gushaka nk'ahantu runaka nkasanga ntabarabara shikayo cyangwa nimba rishikayo nta ni moto yo haraduga cyane nk'ubu ndabwire ko naheruka Makamba naduze ku musozi bita Inanzegwe ngira mu namumva imoto nomwe yirihiye amahera y'ubusa ubona igendeye inyuma sinigeze ndayurira bivuze rero ko uno munsi kuyunguruza murabona biragoye je ni sacrifice nditanga pe n'abakozi ndagerageza hari abaro bambaze ati Homme du Changement none uraguruka ubigenza gute urumva babona nyene mu mihingo yose igihugu bazi bakona hariya mu Kirundo bakakona Makamba none umuntu abigenza gute igitoro kuri we nta kibazo ahubwo nababwira je nta n'umuduga nifiti yeka nurira imodoka yo zigiye sinirimo ndabaza ngo munangahe nimba ari yi Makamba irimwe abandi ndi hayo barisha nta kintu je nshika nurira hama nivyo intamba myizira hari kandi ni nyinshi cyane mugabo je mvuga nti narishize igihugu imbere c'est la principe ngendera ko kivuga ngo kirazira kunanirwa kirazira kurambirwa kirazira guheba je niyumvira ikintu kirazira ko kinanira ibintu bitatu kirazira kunanirwa kirazira kurambirwa kirazira guheba ibintu bitatu izo ni principe kandi zantunze kuva ngitangura na kino kinyamakuru ntivyari byoroshe byari bigoye kunatanguye mu nkora nka one man show nditwariye kamera nije nza kwifatira amasanamu nije nza kwifatira amajwi nije nza kubaza uwo muntu nije nza kugaruka ku editinga kugira montage ivyo byose giye bari jewe donc wecho usanga urani burayi bakunda gutubwira ngo time is money kandi abanyaburayi barafise n'akantu kandi baduhenze burya cyane batubwira ngo ngira ubuzima bwiza ugenda ujyama amasaha 8 iwabo n'ukuri kwa mu bajyama 3 cyangwa 4 je nanje ivyo kunkwa bimenye kanamenye kuri izi mbuga za internet nyene n'ukuri kwa Mungu jewe nova kugira birinde bikura ngire team y'abakozi imfise no munsi dukorana byasavye ko mira nkaho bazungu jewe 3h du matin na saa 10 zara gecha saa 10 nkikanura uzanga naye ncanjama nk'amasaha nka 3 nka saa 3 z'agatondo nkaca mbyuka uzanga najyamye 6h nta kibazo nibaza ko ku murango uzanga turiko dutigita twese mugabe ejo mijoro narinjije wowe usinziri uri kurarota nawe uri kwinza gafaranga ya
nibaze yuko ico waruvuze naco nyine bivana n'igikorwa wisize imbere naho uvuga ati ndashaka kugera nico kiguha motivation yo gukora kugira ngo ushobore kugera aho wifuza kugera. Hari akantu wari wavuze tugarutse inyuma gato ku kijanye nico nyene uri kuratembera umenya ati mbega ni bande biko barakora mbega bageze hehe. Wari watubwiye ati ngerageje kuraba novuga yuko ugwaruka ruri inyuma cane, novuga nigo rutarahaguruka bivanye n'abandi, novuga aho bageze. Mbega kuri ico nyene na cane ko tuba tuvuga tugwaruka nigo Burundi bwejo, niba tuvuga ati hari imbonoka zoze igihugu dufise, nibaza ko abizereye cane mu gwaruka ko bavuga ati nabo bafise inguvu nyinshi nko kuri mwebwe cyane gose. No kuri mwebwe rero muvuga ati tuko turazunguruka tuvuga ati turaba ariko barakora, nibaza nkuko musanzwe mu haranira impinduka muvuga ati nugo gwaruka gwacu rubandanye ruhinduka. Mbega niki mubandanye muhimiriza ugo gwaruka cyane nigiki muri ko mukora kugira ngo ugo gwaruka rw'igihugu navuga nabwo rugira uwo mwete rugira motivation gumve ko nagurutse gezo gukora ntirusigara inyuma. Bo ugurwaruka burya nubwo navuze gutyo ruretse ko barufise ibintu binini cyane bya bindi ubona ko biri rentable bizomara imyaka 100 cyangwa amajana bihari mugana ubundi ruko bakora kandi cyane ngira naco gituma mbere dushobora no gira ivyo vyiziro ko ejo ari heza cyane hazogenda neza. Urabona nk'ubu nka leta yarazanye umugambi wa payeje ujye ujya mugambi uri kurafasha ugwaruka gwinshi cyane gose no kuri kwa Mungu ni gwinshi ariko mpora za kuri tele gwatuye ama innovation ya danger kibaza ibintu biri mu gihugu donc birashobora gutanga umwizero ko ejo hazoba heza. Mugabo rero dukangurira abandi kubera dufate nk'umuntu avuze ngo ntacari karakora no kwibaza ikibazo kimwe avuga ko yabuze akazi mwe kana akazi we niwe yagashiraho wamubaza par exemple urashobora kubaza umuntu kwereki we ukenye cyangwa ngo umuze mutayi no nibaze ko atari ibyo ahubwo abuze umugambi nibabe honete babivugisha abuze umugambi ashobora kuba abuze umugambi none payeje hajya ugiye ku makomine kubera hano hose hari komine abantu bavyumve hano hose hari komine hari na biro ya payeje payeje ne akaba ari umugambi w'igihugu ushigikira ugwaruka rufite imigambi ugiye ku makomine nk'ubu naheruka mu Rutana navuganye n'abarongoye payeje yaho bambwira biriwe barahamagara ugwaruka ntiruza ahubwo ugwaruka nawe ugwirirwa rubagurisha ivyago rugende muri Kenya donc urumva bagende muri Kenya Zambia n'ahandi nca nibaza burya bavuga mu Burundi ntibishoboka birashoboka ni rega niwo mutwe nizo vyiyumviro oya birashoboka cyane nikimenyamenya bon iyo turiko turumva basiza etaze ni cange za Canada haratunze nivyo ntakubesha kurimo ese kabaza ko atamukena ariyo n'abasaba bariyo uyaho nabo mwibarabara bariho baba mayibo barahari hari itandukaniro nuko nabonye baba mayibo usanga abagabo nk'umuntu yumvise nka Dubai ashaka kwimvira ngo Dubai nta basega bahari ariko barahari byenzi mugabo kandi ngaha wovuga ko wakenye nta batunzi bahari naya magorofa ibiduga bitewe ubwo vyirwa biragugwa bigugwa niki bivuze ko ngo ngaha bo icambere niki burya umuntu yovuga ngo ari kararondera amahigwe niba yarondera barakireya hamakana amahigwe ari mu muntu ntara ahantu jewe ni sinokurirwa ndaje kuyarondera mu kindi gihugu no ngakira hari urazimbe jewe ni 2021 ibisine bwa bitangure ubwo ibine bitanguye 2023 kwezi kwa mbere bivuze ko je nta kwiza imyaka 2 mugatuga tuyikwiza kandi no kuri uwobesha gute nubo twaragize receipt no munsi tugeze mu bakozi 8 abakozi 8 bazanye no kuba natangwe ndi nkora ndi jenyene mu kiringo kidashika imyaka 2 kame marimo karisi harimo gutera imbere byateye imbere mugabo 2020 no babwira yuko ndafite umutante ari muri Kenya irakora n'abazungu b'abakanadiye haragira ko ikiringo cyabo cyo gutaha kigera nabona abantu bakuze bari bakeneye abajeni 5 batwara guha akazi muri ntuzeye Vancouver muri Canada jewe nyamutante ashasha mutawo muri janyuma wo kuntu uzi kurondera ubuzima uzi kuyangana ugatigita hamoja muri Canada wo cutera imbere gusumba okay charanshiramo cyo bacu bandokira $200 donc nje gura passeport ntuze ya visa nibo itike nibo kibazo je naca mbaza nti none ningenda byari bibazo bibiri cyambere kugira njeyo mbisho ngiye gukora kandi umbira nayo zompemba hama ivyo maze kuyimbwira ca nkora amatohoza nciye ku barundi bari hariya menye ati okay nkagara baje bari bambiye ko nzohembwa $2500 y'amakanadiya pana y'amanyamerika nibaza ko nko mu manyamerika ari nko muri 2003 gutyo ndabaza ni okay
cyamaze uri muri Vancouver mpangira amafaranga no yabamo gute ku kwezi ninize no sigara nangaye winize usigara na 5 sivyo 5 yewe nakakagwa ka Brarudi nako nzoba nanyoye kuvuga kunda ari nako nzoba ntafana donge nzoba nanyoye tiyumvira 5 cyane wani kwizira gimana ntahonje yihangane ega mahera ya passport yarandi yakana arayiguze mugabo nashinje ahantu urana kujya abakristo bisonzesha nangira nje ahantu medite numve ko mitamo go guhamba inzozi zanje nje kuduza ziriya zuriya muzungu canke mpebe ziwe nduze gwanje kandi zanje rero vyari bigoye parce que nta mutaye fils byarangiye fashe iyo ngingo naho nje ngira nkuri wanje nane tutabeshanye ayo sense niko ndarondera kwizina ry'Imana imyaka itarahera 2 sinishimye ngabo ndayinditse naho nagiye kandi ngaye Bujumbura wibuke nivyo uhageranije ngira ngo naruguru harazimbye muga nganda hageranije na hariya hanze harazimbutse urumva ko yameranje cagira kamaro birumvikana neza cyane we wari kumviriza ikiganiro imbono yawe mutumire wamwumvise yari Olivier Ndayisenga asanzwe bamuzi ku izina rya Omudishanjima afise ikinyamakuru ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bita Agaciro Media niwe twari kumwe ariko hari abantu nyine bavuga bati mbega Agaciro Media canke ikimbega mutanga adresse neza sinzi ko mutanga adresse y'urubuga rwanyu sinzi ko mutanga nimba ari imbuga mukoresha mubwira abantu ku buryo bijya mutanga bijya biganiro bashogenda bakabirondera bakabironka Okay, nobwira bariko baradukurikira ahanini turakorera kuri izi mbuga zibiri YouTube na Facebook. Ku munsi turauploadinga video zishika 3 gutyo. Urumva aho turi mu gisata cy'iterambere no kuri ntihaze yavuge ngo barabuze aho bigira. Twe dusa nkaho twashizeho platform yigisha iterambere. Mu maigirize batwigisha iyobokamana, mu mashuri batwigisha ubundi bumenyi, famille nitwigisha ubutunzi yitwigisha imibano. No kuri ahantu hamwe dufite twigira ubutunzi. Agaciro media rero yaraje nk'inyisho muri ico murakoze cyane ndagushimire Olivier murakoze cyane ndagushimire Gisirene nawe ndagushimire cyane igigano cagenze neza cyane amaboko yese nogena ntashimiye umutumire kwera ko yatuganirije byinshi kuko nibaza ko abafise guhinduka nkuko asanzwe ari Omudishanjima nibaza ko bamaze kumva impinduka aho bakwiye kuyigirira ari yatubwiye byinshi cyane nibaza ko batwumvise ko baratwumviriza ariko kandi nawe ko baradukurikirana sinogena ntabashimiye babanye natwe ariko ahanje ndabwira ko ari ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro ndabwira ati bandanye bagira umunsi mwiza ndagushimire cyane we wari kumviriza ikiganiro imbona yacu kuri no munsi wari kumwe nanje Apollinaire mutumire ari Olivier Ndayisenga azwi kwizina rya Omudishanjima hamwe na Gisirene niwe twafadikaje muri kino kiganiro ahanje ni ku munsi w'ejo no biganiro imbona yo kirangiye ibindi biganiro birabandanya ntimuhindura gashinge ni ku munsi w'ejo tuzosubira mugira umunsi mwiza